leta yaragize neza kwegereza ubutungane abenegihugu. Mwavuze ngo mu gihe Rusera niho hari abantu baburana cyane, no ngaha iwacu barahari. Nyakubahwa Buramatari, ndakunda kudoma urutoki, abajeje ubutungane baracari bashasha, ariko bazomenyera buke buke bamenye ibyo gihuma n'idahuma, kuko bazogenda batwoga ko nkuko dusanzwe turi imvukira za hano, tuzi abantu bagorana batagorana. Turafise umushinga ntahe yitwa Rukokwera, avuka ku mutumba Cirisha, ni muri zone Rushubi. Nyakubahwa Buramatari, abantu benshi bo twavuga ati turagowe kubuho bamwegereje isenkari ngaha mu Rushubi, kubera ubwa mbere yatwangaza aduhera kuwambesha kuwa mbere tuva mu Rushubi tugenda mu Kabezi. Uwo mugabo Nyakubahwa Buramatari sinzi ko atarangabaho ukababonye na musitanteri ushasha, kuko ntabagera umutwe mu kubona, kandi kabisa ni umutekinisye mubibikana igitunga ubugowe, arakuburanya utwawe twose ukatumara. Mugenda musubura mu Kabezi sizera umusangayo, we nayo washika saa yine ukaza wumva ngo watevye, ugaca usanga yasinye yavuyeyo bivanye n'imodoka y'ibitoro uko umuntu agenda yideplasa. Igisabo ngiki Nyakubahwa, na cane cane ku bajejwe ubutungane, nagira sabe shimitse nongera asa nk'uvugira bagenzanje bari muri abo basinzikajwe n'uwo mutana yitwa Rukokwera. Bariga ikibazo cyo Rukokwera, kuko yambonoka zoza tushaka gushikako nako wishikako uhera kuwa mbere uburanywa ushika ku wundi wa mbere ukuzira ubusa, ntibikunda. Nyakubahwa musitanteri, nta kuntu umuntu ufasha uwo mugabo Rukokwera mwifatiranyije n'aba ba procureur mukamutumisha ko mukamwicarika akumva ko rumwene gihugu mu bandi yotora isuka karima akareka kurusha bene gihugu. Murakoze ikibazo cyari ico, Imana iraheza. Kaje uwo muntu arafite impano zikomeye, afite impano munaburanye ikomine bose abo barabegera abanyakubahwa, umuntu arashaka kugira akamaro nk'umuntu ufashije neza. Ari ikomine yarenganijwe umaze kwikoraho hama twabumva turemesha bene igihugu ko twaje kugira ngo tubatunganirize, kugira ngo umuntu wese akingirwe mu vyiwe, yongere nawe nyene akingirwe umutekano wiwe. Nivyo turazi ko hariho abantu baryoherwa no kurya ivy'abandi, kandi nk'uko twavyumvise si ubwa mbere tuvyumva, kuko turabifitiye uburambe. Turazi ko ari abantu bagorana kandi bafashe igikorwa cyo kuburana bagifashe nk'umwuga. Rero turi ngaho kugira ngo dufashanye n'intwaro, dufashanye n'abenegihugu kugira ngo dukingire umutekano w'igihugu. Rero turabaha ikaze, hanyuma tuzobatunganiriza. Abantu batifashe neza cyane badahagaze neza tuzofashanya kugira ngo tubagorore. Rero muri iyo mbere nyine nanone kubivuga, birasaba ko ababijejwe muri hari aho twe turabijejwe urateramisha n'ukuri tubiya